yabo y'inkino 11 bakurikirana batazi gutsinda, ariko ekipe ya Sociedad idagwaga KS Barcelona babatsinda ibitsindo 2-1 umugoroba ku munsi weje. Gishi sanze nzico no kukoraba wanukiye ko raca kuri Akejo Media ku mbuga za Facebook na YouTube. Novuga ati nakazi kiza cyane no mugwa ya Sociedad warabikoze guhagarika umugwa wa FC Barcelona mu rugendo rwabo bari basanzwe barimo gutsinda urukurikirane rw'inkino nyinshi cyane zishoboka, ariko kandi n'imigwi yose igera kuri ibiri ubona yuko ibintu byo gutsindana ni ibintu bitogutera surprise cyane, kuko ugarutse ukanaraba no gukino rw'ibanze umugwa wa FC Barcelona watsinze Real Sociedad bigoranye gose ibitsindo 2-1. Nivyo FC Barcelona warumaze igihe ko atsinda imigwi komakomeye Villarreal, Atletico de Madrid, Real de Madrid. Novuga ati mugwa Real Sociedad waje gukora akazi, novuga ati kana ni imigwi komakomeye twakwita kwikomeye muri La Liga. Yego. Tutarindinda neza na neza mu rukino. Novuga ati n'urukino naraye mbonyemo ibintu bikurikira nkuko nabivuze mu misiheze. Mu misiheze niho navuze ikintu kimwe kivuga giti muri FC Barcelona hari collectivité ihari, hari je collective ihari, ku buryo umukinyi umwe uza gusanga agaruka gakomplete wundi mugenzi we. Nimba dushobora kubona ubwiza bwa FC Barcelona burashingiye kuri bamwe mu bakino bwa tumugwa FC Barcelona sanzwe nafise atari umwe gusa wenyene. Ego nivyo benshi nabonye bagenda baravuga ati ngo FC Barcelona kwigizwe na Rafinha hari ibintu byose biratoreka umuti, ariko novuga ati iyo Rafinha abuze mu kibuga hari ikintu kibura mu kibuga, ariko kandi iyo Pedri abuze mu kibuga hari n'ikindi kintu kiza kikabura mu kibuga, niyo Yamara abuze mu kibuga hari ikindi kintu kiza kikabura mu kibuga. Bivuze gute rero tutavuga kuri Rafinha mugabo neza ubundi witwa Toni Kroos yavuze neza aravuga ngo Real Madrid mu gihe abakiba batameze neza Pedri Gonzalez Lamine Yamal natwara Rafinha Barcelona ishobora kubira muri gikombe cura bandaniza warugeze neza cyane. Hari bumwe mu bwiza uza gusanga Rafinha ashobora kubura mu kibuga iyo ahari wenyine Lamine Yamal adahari. Hari bumwe mu bwiza Lamine Yamal ashobora kubura mu kibuga iyo Pedri Gonzalez aba adahari. Kuranyumva ivyo ni bimwe rero novuga ati twaraye tubonye ku munsi wejo ejo twarabonye FC Barcelona bagerageza kurondera kuza kurondera igitsindo kuza gusatiriza mu rya Real Sociedad, ariko ukabaza kubona no mu FC Barcelona uko gerageza ko ico iri kurabura uri kubura iyo finishing mu FC Barcelona ikirabura, kandi iyo finishing kenshi tuyimenyereye na cyane cyane umuntu ayifise ikwiriye neza cyane uza gusanga ari no mukinyi Rafinha. Rero novuga ati FC Barcelona yarakinye kanatsinda yakinye wa mupira wayo tumenyereye FC Barcelona iyo bakinye mu kibuga bakunze kuba bagukubita iciswe possession zo gusanga ari nini cyane ariyo yigendera ejo byagarutse uko nyene, ariko finishing niyo yashoboye kubura mu ruhande rwa FC Barcelona byagiye gushobora kuba binarangira bagiye gutsindwa. Novuga ati ibitsindo bya kuri 2-1, ariko ikindi kintu novuga nagarutse nkabona ku ruhande rwa FC Barcelona ni defense y'uno mugwi. Defense y'umugwi wa FC Barcelona vraiment ni kintu gikwiye kwigwa ko cyane kandi gose cyane bishoboka, kuko iyi defense irashobora gutuma uno mugwi ishobora kwisanga mu bibazo byo kubura n'ibikombe wari ubona yuko ifise n'amahirwe yo kubitwara. Robert Yusora yivuze neza aravuga ngo ino defense ya Barcelona iraza kuba ituma banabona n'ibiko bitandukanye, ariko imbere ko twinjira na bimwe na bimwe no wanashaka vy'urukino canke bivaye n'abakiye bamwe na bamwe no vuga ngo bana babuze bivaye ngo Barcelona ishobora intsinzi, ariko ni equipe ya Barcelona yari yagiye ku kibazo kunene maze ubuta cyitwa Anoeta. Equipe yari yakiriye Sociedad witwa Pellegrino Matarazzo yari yatanguje umukenyero wa bane babiri mu wayene ndaje imyaka 23 n'ukwezi kumwe. Mwigori yari witwa Alcine Remilo, Johnny Martin, Igor Juberida, Johnny Amaduru kuri kabiri, Sergio Gomez Amaduru wa mugabo Ambaru soma neza Aramburu Aramburu imbaretera Ambaru nyene witwa Turiente Carlos Sola yarahavye kati tutukura nuno Guedes tutibagera witwa Prende Kubo ati Prende amazina yako ni Kubo itakefuso Kubo, ariko ivyo yandikiye ngaha neza cyane kaye haba witwa Bryce Mendes Nuno Uzaba niwe ariko baratakira ino equipe itwa Sociedad. Hama witwa Hasfrik yari yakenyuye mukenyo wa bane na ku bane batatu Juan Garcia Kubarsi, Eric Garcia, Axel Barde, Gilles Koundé, hagati buga Pedri Gonzalez, Frank de Jong, Fimi Lopez,
batakisha Daniel Olmo, Ferran Torres witwa Lamine Yamal, hama Mwendaje bowe yari imyaka 23 n'amezi ashika kuri 5. Urukino ruratanguye bwana Robert mwana Yusuf mwaye muri kumwe hano mushikiza urukino ikibiriraho ruratanguye. Barcelona itanga gutsinda igitindo ku munota w'indwi ca Fermin Lopez ariko batakwigora canka akuta kurangira equipe ya Barcelona itsinzwe itsindo kwa kimwe uko Sociedad yatakubira irabara mu gitsindo ku munota novuga ngo wa 72 ku gitindo citwa Ozabal. Urukino rw'umunsi w'ejo warubonye gute? Warubonye ishusho imeze gute? Barcelona yariye ibuziki ku mugoroba w'ejo. So nubwo ati ubwa mbere ka turamuri shwa tactique z'umugabo bita Détente Afrique mbega yatanguje abakinyi bande mbega n'umukinyi uratanguje ku munsi w'ejo warusigwa iki kuri Barcelona mbega n'umukinyi yatanguje ku munsi w'ejo hari cyo wariko urakora donc warufise ukora ku munsi w'ejo urukino utsi kubera iki ku munsi w'ejo nabonye equipe FC Barcelone ari mbi tactique makurusha ibindi bintu byose. Uti kubera iki uyu mukinyi bita Pedro Gonzalez ku munsi w'ejo yari kumwe kati n'umugabo bita Frankie de Jong na Fermin Lopez, attaque iriko Dani Olmo, iriko Ferran Torres na Lamine Yamal. Eko muri shwa tactique z'umugabo bita Détente Afrique ni ukuvuga ngo yagombye gukina muri ya tactique ya bane babiri, ariko muri cage dufite umupira Dani Olmo yisanze ku ruhande tuyisanga turi hagati, ariko tuzi ko bino bintu kwa Barcelona tamuzi n'umwe birakina ngo bize kuba bibara. Twabonye kwa Barcelona no musi babikina byigeze bijya ni ya tactique ubona yafasha Barcelona muri gihe yahwina equipe defend atari equipe izukira umupira kandi swakinyi beza bashobora gukina kati mu kibuga. Ku munsi byaragaye ko ariko ubwiza bwa Carlos Soler wa equipe ya Sociedad baramuzi muri equipe ya Valencia na equipe Paris Saint-Germain, yarakina muri equipe ya Aston Villa mu gihugu cy'Ubwongereza mu bakinyi wanashaka beza cyane hagati mu kibuga, ariko n'umusore bita Torrent nimero 8 mu mugongo ni equipe nako ikomeye cyane gushaka ko experience ya Gonzalo Guedes atakefisa kubo nubita Mikel Oyarzabal baratse ko n'umukinyi no muri equipe nationale ya Tirira Hoya n'umukinyi ari titireka n'umukinyi agoye cyane agoye gufata no mu nimero 9 amaze kwayekara ko n'umukinyi mwiza cyane mu buryo bwo kugora ba adversaire wari wese, ariko kubera ko equipe yaremeje mediateur hagati mu bigo benshi yibagira mbega muri cage cyo kubuza Alfbeck ba equipe ya Sociedad kuduga tuzakora mu buryo mubize gute. Ku munsi w'ejo byagaragaye ko uruhande rwa Record Dani Olmo umuhungu bita Sergi Gomez yako ahura na Lamine Yamal uwo bita Arambaru yereka n'umugabo bita Dani Olmo, nivuga ngo Arambaru yari umusore yari neza yaragaze neza atari jene ntarumwe rekana mugora n'umusore ko aduga n'imipira ko yishakiye akitira ko yishakiye amasantre byagiye kunyuka bazima gasore bita Odriozola kagiye gutera amasantre aremereye cyane. Barca iza kwisanga mu bibazo bigoye ko bikubakomeye cyane ngo kakira Real Madrid neza cyane. So mbona kuri Barca bwa mbere kino vuga Détente Afrique iratsinze muri tactique. Mbona ku ruhande rwanje burya vomye ko equipe utanguza imyohoro utangutsa mu kibuga kugira ngo uze kurambega wa mukinyi yo byanka ni gute nza gukora indi tactique sero n'ivyo mukinyi gatanga mu kibuga. Ego reka twemere ko Rashford yarasubiye inyuma mu buryo bwa performance siko, ariko kugira umwarfbeck ahagaranye na Dani Olmo no kugira umwarfbeck ahagaranye na Marcus Rashford biratandukanye. Uti kubera iki? Rashford aranyaruka, Rashford muri karite ziwe muri formation yiwe mu winga aca ku ruhande, ni wa mukinyi uvuga ngo ninagira ikosa rimwe cyo kuduga nkamusiga inyuma yanjye birasa kubira ikibazo gukrea danger hari imbere siko, ariko gugana na Dani Olmo muramuzi ni wa mukinyi ataze gucenga yirukange cyane, ni wa mukinyi agucenga cyagati mu kibuga sibyo, birasa korohera umwarfbeck uvuga ngo ndaza kurondera nimero 6 ankore cyo nta kuvertire neza nje kuduga umupira sibyo. Ku munsi w'ejo mbona ino shwa tactique ya Détente Afrique yaramugoye cyane. Cya kabiri naco tuziko ino equipe ya Sociedad mu equipe meza hariya muri equipe mu gihugu cya Espagne. Ku mwaka weze w'inkino ni equipe ya Sociedad yabatsinze igitego kimwe ku busa batsindiye iwabo kimwe cy'umugabo bita Mikel Oyarzabal. Barabizi neza ko equipe ya Real Madrid yatsinze urukino kwa equipe ya Levante, ariko nawe yagiye gukora amakosa mu buryo bwa tactique yibagira ko inota sigari inota rigira kuri rimwe gusa. So mbona ko ndagwanje rero ku munsi wa Barcelona yabuze icyo no kwita umukinyi bita Rafinha bwa mbere. Byaragaragaye ko ubwiza bwa Barcelona muri attaque buraza kuba bwubake ku cyo no kwita cohesion.
ukumenyerana hagati ya Lamine Yamal, ukumenyerana hagati ya Rafinha Diaz Beroli, no kumenyerana hagati y'umugabo bita Ferran Torres. Ku munsi w'ejo connection Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal yabaye futi. Lamine Yamal yarakinye umupira mwiza, wanashaka mwiza cyane, ariko abura wa mukinyi bita Rafinha, wa wundi avuga ngo ndaza kurekura centre kubera ko ndazi ko Rafinha aza kuhagaraza ngaha. Yarekura centre, hari imipira myinshi yakimbireza ya phase de réparation, ukubona ko uruhande rwa ruguru rugaragara tamukinya hari. Siko ni ukuvuga ngo ubwiza bwa Rafinha bwarabuze, si ukuvuga ngo ego twemera ko Rafinha n'umukinyi mwiza, ibura rya Rafinha muri equipe ya Barcelona ikibazo gikomeye cyane, ariko ni wa mukinyi ibura giye gutera ko kira kwita cohesion wubatse muri equipe byaciba ikibazo gikomeye cyane kurushaho. Biza kurangira Lamine Yamal akarakina atanga imipira akabona no mukinyi aza kwikinisha. Pedri Gonzalez kumusugera abuze umukinyi akini yakinye nabikobera iki. Ni kuvuga ngo wasanga ari siri nombre akata mu kibuga rimwe na rimwe ugasanga imipira iriko ihirakate mu kibuga. Ni kuvuga ngo Pedri Gonzalez yunumura amaso asanga Dani Olmo ari impande yiwe akacamuha umupira, ariko twabona ko Firmino ubitse Pedri Gonzalez yunumura amaso ni imwe direct akacahira abona Lamine Yamal ku ruhande cyangwa Rafinha ku ruhande agahita kino umupira wihuse ku mpande. Ariko ku munsi weje kuri siri nombre ba numero 10 mu kibuga babiri wasanga kuri numero amaso asanga Firmino Pesa ari hagufi yiwe, akura mu amaso abona ko Dani Olmo ari hagufi yiwe, bakisanga ni equipe irekina position gusa gusumba cyo no kwita transition rapide cyangwa kurondera umupira uza kuba uvyara igitsindo, bikaza gutuma Barcelona banashaka ikina position amapasi menshi atagira cyo no kwita solution. So mona kone gwanje rero schema tactique ujya kinyibagaze mu kibuga ibura rya Rafinha ni ibintu nuko tibigira kuri bibiri byagiye kutuma Barcelona ku munsi w'ejo kuba itsindwa, ariko niba irageje ubwiza bwande abwino equipe ya Sociedad harimo umukinyi bita Carlos Soler, n'umukinyi nuko bita Gonzalo Guedes, n'umukinyi bita y'umukinyi wa kera wa equipe akina equipe nationale y'umugwi Serge y'igihugu wa Espagne bamwita ni Oyarzabal. Nibwo bwiza bwa kinyi bagera kuri batatu bagiye kubagura equipe ya FC Barcelona ku munsi w'ejo, biza gutuma no mu gwisanga wanatakaje, ariko numara ku ruhande rwanje ari ibintu numara bigera kuri bitatu byagoye ndabisubira mu cyambere. Schema tactique mu bita détente fric mu kugira sinombe ya mediateur beshe mu kibuga gate mu kibuga akabuza bamwe mu mediateur beza biwo gukina binyagambuye gukina bagukiwe. Icya kabiri abusanzwe mu bita Rafinha kubera ko umukinyi bona ko yamaze kuba kacyo bita cohesion na Lamine Yamal mu bita Ferran Torres. Icya gatatu ubwiza bwanje bwa Gonzalo Guedes, ubwiza bwo bita Carlos Soler, ubwiza mu bita Mikel Oyarzabal. Ni ibintu bitatu bagiye kubatsinda mu Barcelona ku munsi w'ejo birangira barashaka bita détente fric atangajwe no equipe ya Sociedad. Novuga ati tactique zo mumenyeza détente fric je kubwa ndetse nozagiriza nkaho umego nizo zabaye mbi. Nivyo uragarutse ku bintu c'aba mediateur bashoboye kugaragara muri runo rukino babaye benshi, ariko uburyo bategezwe ngo gukinamwo si bwa bundi nyene dusanzwe tubamenyere nk'aba mediateur. Nivyo Dani Olmo yakinishijwe ku ruhande kandi si jambe tumonye Dani Olmo akina ku ruhande. Dani Olmo yagize kuba anafasha umugwi wa Espagne La Roja ikaca kuri urya ruhande nyene kuri nimero 11 neza cyane. Umukinyi Marcus Rashford tumaze igihe tuko tubabona performance ziwe, ni performance ni wa mukinyi burya bivanye n'ukuntu wategura urukino canke bivanye n'abakinyi mugiye guhura nayo. Garuka urabe defense y'uno mugwi wa Real Sociedad ukuntu izibira, uburyo bitwara bari mu kibuga si bwa buryo bugusaba kuba ufise abawinga biruka cyane ngo banyaruka, kuko bano bakinyi bano ba Fobeki baranyaruka, bano ba Sergio Gomez yego, bano ba Aramburu baranyaruka, Ridike baranyaruka. Marcus Rashford nawe ni wa mukinyi tuzi yiruka, ariko ubona ko yiruka atazi ataboni yari karaja. Ukwiruka kuye no kwirukanga ni wa mukinyi rero nivyo fisizo katezo kwiruka, ariko eske uramaze kumuraba ati ni wa mukinyi yiruka ubona ko afise direction ariko aja he mu mutwe urabona ko yiruka agamije, ukabona no kwiruka nyene agamije kwiruka kuja imbere, ariko ugaza gusanga ikintu kijanye na finish ari ikintu kiba kigoye cyane. Bice bigusaba rero kuronka ababakinyi bagerageza kumena bakina bakora. Uri kuranyumva rero ufite Dani Olmo afite buhinga bwo gufata umupira n'ivyo igijanye no kwiruka sikirenga, ariko azigucenga azigutanga pasi nziza. Muri bimwe rero no garuka vyagoye no mu gicane cyane wa FC Barcelona, je kubwanje mbona yuko n'amahigo yabayemwo kugarutse ukaraba mbese FC Barcelona yasinze ibitsindo bigera kuri bitatu bakavyanka ngo ni offside, ariko uranyumva ata kudufasha ridike zo kudufasha tugereke no mu rukino hagati umuhagarikizi wejo. Eske Barcelona urakoze cyane, eske Barcelona yateye poto zingahe? Yateye poto zishika kuri 4 poto ku batangire n'indwi kwitwa Dani Olmo no 33 Robert Lewandowski neza 35 Jire Kundi 33 Rashford yateye poto nawe nyine ari banki ibitsindo bingahe? abansi bibiri cha Frank de Jong bitatu bitatu ni Lamine Yamal
Frankie de Jong Firmino Lopez Neza cyane ni bitatu. ni bitatu Niko uranyumva? nuvuga ipoto zine eske umukinyi baniye bishika neza kuri cyane bitatu eske umugwi position de balle wari ufise ibice 73 wasumbije ibice novuga hafi 30 Ibice- bagize 70 bagize Sociedad FC Barcelona bagize 73 Yeah. Sociedad bagize 27 cyane uri kuranyumva ucongera ugaruka urabe bateye poto zigiye kuri zine bongera batsinda ibitsindo bigera kuri bitatu byose vyangwa eske uwo mugwi ni wakinyi habuze Rafinha canke habuze amahigwe tuvuge ko rero Barcelona ku munsi w'ejo apara uvuga ngo bakibana taktike nizo zabaye mbi canke amahigwe niyo yabuze ku mugwi wa FC Barcelona reka ngira cyo nishuye ko bwana Ridiki eske garuka urabe amanota Daniel Moyarusi yabaye angahe baravuga ngo umbiriza usoma amanota gusa amata ni ibintu bisanzwe kuko icyo nita gutembereza umupira sivyo bibyara umusaruro barabwira ngo FC Barcelona tuzi la meilleure façon igusumbije gutembeza Ivyo umupira birumvikana, niyo baratsindwa, ntsinzi kandi baratsindwa ariko kandi cyo baratakaje urukino batemeje umupira iyo FC Barcelona wayitsinze gusumbije gutwaza umupira kenshi aba n'amahirwe yo gutwengera erekana ko ariko Barcelona ku munsi w'ejo itandukanye na Barca nukuvuga ngo Barca ku munsi w'ejo itandukanye na Barcelona kuko twariko turabona uti kubera iki ni Barcelona yakina de possession ariko irimo kino kwita transition rapide sivyo turawutsembereza neza cyane ariko tuzi ko dufite Lamine Yamal ku ruhande niwo mukinya nyaruka niwo mukinya cenga araza kuca de possession cyangwa dufite Rafinha ku rundi ruhande araza kwa de possession direct siko kandi byagaragara genda n'urukino wasinze kipe ya Madrid ni pasi zibiri zitatu zine zitanu zitandatu indwi bakisa mu igori basinze igitsinda sivyo ku munsi w'ejo umufaransa bivuga neza la meilleure façon de défendre c'est d'attaquer kumva bona Ridiki uburyo bwiza bwo kudefanda no kwataka siko iyo equipe nka Sociedad irabizi ko Barcelona uri mwiza mu gihe gutempereza umupira ivyo irabizi neza cyane siko kandi izi ko ufise ubundi bwiza bwo kuba ufise umukinyi baba winga beza ubita Rafinha no ubita Lamine Yamal ku munsi w'ejo Rafinha nahari hari ubita Lamine Yamal siko nuvuga ngo ikote imwe irimo abusasi Lamine Yamal nako ya Rafinha iraza kubigaragara nkaho hari umukinyi bita Dani Olmo uwo Dani Olmo si mwiza nko bita Rafinha Dani Olmo wa mwikinyi mwiza wa possession n'umukinyi agufasha gukina si umukinyi agufasha gukira danger muri attaque equipe adverse siko yaciye ku ruhande ariko ni wa mukinyi mwiza mu gihe turi kutakina umupira mu buryo bwa possession turashaka kukonserva ndetse ukine neza cyane mu buryo bwo gutempereza umupira araza kubikora neza cyane ariko muri ya question rero ya final fight kuvuga ngo tugiye kurondera igitsindo ninde aza kudebloka situation ku ruhande yuko Dani Olmo ntawe ari siko kandi muri ya faso yo kwataka kugira ngo equipe tibuza kuza kudutera pressure ninde aza kubikora muri ya faso y'ubuseriye buri mukinya afata bati ndafata ubuseriye bwanyu banze kwa nkore cyo kintu ninde ni Rafinha Diaz rero muri equipe ya Barcelona ariko ku munsi biragaragaye ku munsi w'ejo navuze ikintu kimwe hari of course barabifuse ariko turambega ibyo sindo bafuse ivyari by'ukuri cyane byari by'ukuri bo barabivye ntibabivye cinci cyo kurabira hamwe tukata turambega Barcelona turabishikako mbega kuri Barcelona ko bafite ibyo bitsindo bigera kuri bitatu mbega barabivye ntibabivye okay football mega niki muri football haramo ikintu amahigwe na equipe nimwe itsinda itagize amahigwe siko nuvuga ngo haraba création des occasions hakabona icyo gitsindo siko kandi tuzi ko muri football cinjira gishaka cinjira ari ugiforoseje igitsindo cinjira gishaka mu gihe wateye poto reka tuvuge ngo ego n'amahigwe wabuze ariko wagerageje kuburondera ariko muri ya façon ya Barcelona tuzi ko ironka occasion zibiri zine zitanu ikazikonkretiza ni ryari wigeze ubona Barcelona uri mwaka w'inkino kuva itangura ironka occasion zine zitanu itarasina mu gitego ni ryari wabibonye nuvuga ngo igihe Rafinha ari mu kibuga wompa impamvu cyangwa wompa inkino zibiri zitatu barose occasion zitanu bagahusha ibitsinda nta n'umunsi umwe nigeze ndabibona ko Rafinha mukinya riseri imbere y'ipoto na occasion zine yoronka ngazibure mu gitego biragoye cyane ku munsi biragaragaye ko rero muri ya cohesion yo kugira umukinnyi bita Rafinha Diaz muri attaque bwa bwiza mwo kudebloka situation mu gihe hausa okaje igitsina kiboneka Rafinha tahari nawe mukinyi ba Dani Olmo ntakara bikora neza mu buryo bwiza arahari Dani Olmo kugira ngo akofashe iki muri poste tutembereze tugukine n'ubuni ya filosofi yacu muga muri cyakinje ngo tugiye gutsinda igitsindo Barcelona ntikira bikora neza cyane uno munsi imbere tuje kubahagaze cyangwa abandi batandukanye numvise muvuga ibintu bikomeye cyane muravuga bimwe na bimwe vya tactique ndavuga ku vyo witwa Zabi na kuwitwa Hans Flick yashira kubashira mu kibuga ataba nka Firmino Lopez shira kuri Dani Olmo bakakinira rimwe turavuga ibintu tuje n'amahirwe bivaye nuko banateye amapota atandukanye